Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abari ku mugabane w'abanyamerika, abari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, irya nino ku mugabane wa Aziya. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye kaze ngaha ku Iyakare TV. Iyakare TV ni imboneshakure igenda ibatohoreza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ikabibashikiriza mu nyuma zo kubitunganya. Mwese kandi mudukurikirana muherereye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri Nord Kivu, abariko baragwanya umuhari wa M23. Abasirikari b'u Burundi cane cane nibo dukeza bavuga ko bagurishijwe ubugira kabiri. Aho rero ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaho kuri izo ngabo z'u Burundi ziri ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ibintu bibandanya gukomera. Haraye haguye abamajoro babiri intwazangabo zikomakomeye cane mu gisirikare c'u Burundi, Majoro Onesphore Ndayiragije ndetse na Pascal Ngendakumana. Uyu aba bose baraye baguye ngaho muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abasoda bari bafise ipeti rikomakomeye cane, abasoda b'igihugu c'u Burundi bari ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, mu nyuma yuko abo basoda izo ntwazangabo zihasize agatwe. Sizo zonyene gusa kuko haraguye n'abandi bane b'abarundi mw'iri joro ryaheze, mu gihe abasirikari b'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nabo babandanya kugwa muri urwo rugamba. Sibo bonyene, biravugwa ko hari umusirikari wa FDLR yari akomeye cane. Uyu ni umuhari wari wishinze kugwanya ubutegetsi bw'igihugu c'u Rwanda, umutwe w'ivyihebe canke w'iterabwoba wa FDLR. Uyu ni Colonel Ruhinda, akaba nawe yaraciye agwa muri urwo rugamba arashwe na bagwanyi ba M23. Abasirikari b'u Burundi rero barabandanya kuvuga ko izo ntwazangabo zishika kuri zine, harimo zibiri zifise ipeti rya majoro, harimo Onesphore Ndayiragije, aho yaciye agutogwa ikiziga yambaye impuzu z'igisirikari canke umwambaro w'igisirikari ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ndetse n'iyo mpuzu iriko idarapo ry'igihugu ca Kongo. Ni mu gihe rero abatari bake muri izo ngabo, aho yarayoboye ikompanyi y'abasirikari, baciye bavuga ko babuze umusoda w'intwari igihugu c'u Burundi gitakaje, umusirikari witonda cane, yari yuzuye ubwitonzi kandi ivyo akora akabikora neza. None uyu Majoro Pascal nawe yaciye agandagurwa muri ico gitero. Ibitero bibandanya gukomera cane, ni mu gihe havuzwe ko abasoda ba EAC nk'uko igihugu c'u Burundi caciye kirungikayo abasoda, bari baciye bajayo guhagarara hagati y'abasirikare b'igihugu ca Kongo ndetse n'abo bagwanyi ba M23. Ntago mu kugwana vyari vyaciye bibajana, ariko igisirikari ca Kongo biravugwa ko kiriko kiragwanira hamwe n'abasirikari b'u Burundi ndetse n'umuhari w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu c'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994. Aho rero bivugwa ko uwo muhari wari umusoda akomakomeye cane muri wo, akaba ari Colonel Ruhinda, nawe yaciye ahasiga ubuzima, mu gihe abarundi bo bahasize ubuzima ari abo bamajoro babiri ndetse n'izindi ntwazangabo zifise ipeti rya kaporari. Abo basoda baciye baja ngaho muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu butumwa bwa EAC, umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko. Bakaba rero kuri ubu ngubu batanguye kuzinga utwabo ngo basubire mu bihugu vyabo. Abasoda b'igihugu ca Kenya nibo baciye bazinga ivyabo canke bahambirizwa ivyabo, baca
batangura gutaha ku kibuga cy'indege ca Goma, niho bari mu minsi ibiri iheze bitegurira gusubira mu gihugu cabo ca Kenya. Abarundi bo nta na kimwe bariko barakora, ahubwo ico bari gukora ni ukugwanya uwo muhari wa M23 kuko ngo baciye binjira mu ngabo z'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bagwanira hamwe, nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Amakuru ariko arava ngaho ku rubuga rw'intambara arerekana ko igisoda c'u Burundi gifise uruhara rukomakomeye cane muri izo ngwano ziriko zirabera ngaho muri Nord Kivu nyine mu ntara y'uburaruko, ifise ikicaro mu gisagara ca Goma ngaho mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Igihugu c'u Burundi abasoda biravugwa ko babandanya kugumuka, bakavuga ko baciye bagurishwa ubugira kabiri kuko bagurishijwe n'igihugu cabo cabibarutse, bagurishwa kandi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye wishinze kubarungika ngaho muri Kongo. Ivyo bari bateganirijwe kuja gukorayo ntaba ari vyo baja gukora. Ivyo rero biribonekeza ko ibintu bibandanya kuba bibi cane, ibintu bibandanya mu gukomera ngaho muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mbere kandi n'abasoda b'igihugu c'u Burundi bakaba bariko barahasiga agatwe. Ni mu gihe bamwe bamwe mu ntwazangabo z'igihugu c'u Burundi cane cane abafise amapeti peti rya majoro bahabwa kurungikwa ngaho muri ico gihugu, bakagenda barongoye amakampani y'igisirikare c'u Burundi, ariko bakama banka. Hama abo banka bikaba bivugwa ko bahita bajanwa mu iperereza ry'igihugu c'u Burundi CNR, iperereza rya gisirikari, hakama bapfungirwayo. Mbere bikavugwa ko baba bariko baranakubagurwa, bagirizwa ko basuzuguye inzego z'igisirikare kandi ko bariko barasambura igisoda c'u Burundi, ko kandi abo ari bo bagenda bakwiragiza amakuru ijya nino y'abasoda bivugwa ngo bariko baricigwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Vyaravuzwe ko rero abo basoda baca barungika ngaho muri ico gihugu nta gahembo kazwi, nta gahembo gahari kazwi kazohabwa abo basoda baca barungikwa ngaho muri ico gihugu. Mbere bamwe bakaja gupfirayo, bakaja kurasigwayo, nta nico bazoronsa abaryango babo. Abaryango n'abavyeyi ngaha mu gihugu c'u Burundi bakaba bariko barasaba ko abana babo vyohagarikwa kurungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ko bavukiye kurinda igihugu cabo c'amavuka atari ukuja icabikoze. Andi makuru agenda avugwa nuko abasoda b'igihugu c'u Burundi baciye barungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hari amahera abategetsi bombi, haba umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi ndetse na General Major Varisito Ndayishimiye, baciye bumvikana kuri buri musirikari bazoja bararungika ngaho mu gihugu ca Kongo. Amakuru yo kwizigira nuko ngo hoba hari amahera y'amadolari 5,000 kuri buri musoda azorungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugwana n'umuhari wa M23. Ayo mahera amadolari 5,000 akazoja mu kigega ca leta. Ariko naho bivugwa ngo ni ca leta, amakuru yo kwizigira nuko Varisito Ndayishimiye n'akandi kagwi cane cane abatwara igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo, abo aribo bazoca bagabana ayo mahera y'abo basoda azova muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ayo mahera azoba arishwe n'ico gihugu kuri abo basoda b'u Burundi bazoba bariko baragwanira ngaho muri Kongo, akazoca aja mu mifuko y'abo bategetsi. Ako kagwi k'abategetsi kakaba ariko kazogabana ayo mahera, hama abasoda bakaba bibaza ico bo bazoca baronka mu gihe bazoba batahutse bavuye muri izo ngwano ziriko zirabera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru yo kwizigira nuko abasoda babandanya kurasigwa ngaho muri ico gihugu ca Kongo ari abasoda benshi cane. Abasirikari bakaba batekewe n'icoba kubiriko biragenda bibera ngaho ku rubuga rw'intambara.
Iyi ni Iyakare TV igushikiriza amakuru aba ariko agenda avugwa ijya nino ngaho mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu c'u Burundi. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha igifaransa ufyonde sabone.